Bakunzi ba Kazoza FM kaze cyane mu kiganiro Itegeko, turabakunda muradukunda mudukurikirana muri benshi ni kuri Kazoza FM. Murakoze cyane kandi kumubona mwama muri kumwe natwe muri kino kiganiro Itegeko. Ni Jordan Alex ndakibashikiriza uno munsi, sindije nyene muri studio, kenshi simba nije nyene muri studio, turi kumwe n'umutumire, umukunzi, umusangwa hano muri Kazoza FM. Reka kuri bamwe bashasha batariko badasanzwe batwumvira canke batumvirije ubu babi Bujumbura, baba bari hagati mu gihugu mu Kayanza, muri mwebwe muri Gitega, muri mwebwe muri Imakamba, mwebwe muri Ingozi, mudukurikirana ku 105 n'ibice 4, mudukurikirana ku 103 n'ibice 3, mudukurikirana no ku mbuga zacu za ngurukana bumenyi kuri Facebook. Ndamusabe yidondora. Ego murakoze cyane ku butumire mwaduhaye. Ndasubira nkivuga nitwa Maître Hervé Barutwanayo, amasanzwe n'umushingwamanza akora hano mu gihugu cy'u Burundi. Hama iruhande yaho ndafise ibiro nkoreramwo byitwa ni cabinet apa, ni avocat professionnel associé. Hanyuma muri kino gihe nije ndabirongoye. Hama iruhande yaho nkaba ndongoye n'irindi shirahamwe ryitwa association yitwa biri, ni Burundi Young Lawyers Association. Ego uno munsi rero muca mwibaza muti tuganira iki none mutumire kandi twongeye guhakaze cyane. Hari itegeko rishasha rigenga abashingwamanza. Iryo muti rivuga iki? Ririmwe iki? Mbega twebwe tugiye koroherezwa gute twitura abashingwamanza? Ibiki ko mutuzane, nibiki vyo ko mutuzaniye bishasha? Ego murakoze kuri kino kiganiro mwateguye no munsi ku vyerekeye ico no kwita itegeko rishasha rigenga abashingwamanza. Nkuko mubivuze ni itegeko rishasha, naje mpora nkunda kuvuga ati ndaza guca bugufi cyane gose. Urumva ni itegeko ry'itariki 24 z'ukwezi kwa ndwi 2023. Urumva naho ari rishasha sindaruka umwanya ukwiye kurisoma neza, kuko burya itegeko kugira ngo uze kurivuga urarisoma ukanaribamwo hanyuma bikagutuma ushaka kuza kurivuga neza. Ariko kuri bike maze gusoma ndashaka kugira ico nshikirije kugira ngo abanywanyi bino radio canke ariko baratwumviriza bumve bikeyi bisaba ko byaragiyemo ari bishasha. Ariko imbere yuko ngira ico nshikirije ku vyerekeye iryo tegeko, naganda barenti burya umuntu kugira ngo avuge itegeko abanza kuja muri kahise, kugira ngo umuntu yumve ati biya burya iryo tegeko ryaje kubera iki, ryaje rituruka he, ni kuki hari hageze yuko bazana itegeko rishasha. Naganda amenyeshe uko itegeko twaheruka ko ni itegeko ryo mu 2002. Rero itegeko ryo mu 2002 uriravye neza ukuntu ryari ryanditse, muri mwe turatwita préambule, bavuga bati nk'akaro ati ni vu la constitution de transition. Urumva aho twari turi constitution de transition, bakavuga ati les accords d'Arusha. Niko nico bavuga afite uri kuraraba ingene ryari ryanditse rigaca ritangura ryo mu 2002. Rero uriko uraraba uca wumva rero mu majambo make yuko dute mu 2023 hari hageze yuko abonekera itegeko 20. Nico rero umva hari hageze yuko aboneka ryanditse neza imyaka 20 byose ryo dukurikiza. Ego bisanzwe burya ico novuga itegeko naho riba rimaze imyaka 20 habamaze kubonekamwo ibibazo bitandukanye. Ariko bigaca bisaba yuko burya leta irafata umwanya, inama nshinga amateka babijejwe bakaraba kigiye kiba kigeze. Arico gituma narimvuze nti uriko uraraba rero iryo tegeko ryari rimaze igihe kirekire cyane. Uravye n'ingene ryari ryanditse mvuze nk'ivyo byose constitution de transition, bakavuga les accords d'Arusha n'ibindi. Ariko na grand nsubira naho nyene nibutse iryo mu 2002 naryo nyene ryagiye kuboneka twaruka mu 1979. Rero nico gituma rero uriko uraraba itegeko bagenda barakurikiranya ibihe, nico gituma cyo ushobora kuritahura bikorohe mu gihe ubona neza na neza ivyo ari byo. Rero uriko uraraba iri tegeko rishasha rero, ibishasha ahanini vyatumye riboneka ndaza kubivuga. Uriko uraraba nibihe byari vyahindutse uravye mu gihugu, hanyuma iruhande yaho twarinje muri yase. Urumva birasaba yuko habaho ukwidegemvya hagati y'abantu, hama nugerageza kuraba ingene abandi yuko barakora kwisi, hama bagashiramwo ibitandukanye bitezwa kujamwo. Ariko rero munkundi nagira ntangure kwinjira ngira ngo mu bintu nyamukuru mbona bagiye barakorako. Ubwa mbere nari nk'akarorero ahanini uriko uraraba mu bintu bishasha, uraraba nk'ingingo ya 6.
ngiwa ya 6 uri kuraraba ukuntu ivugwa baravuga yuko bigenda gute kugira ngo umuntu muri kino gerero aje ko umushingwamanza wo bita umuavoka kuri yo ngingo ya 6 rero hariho bishasha bashizemo bijyanaye ko ndavuga ucusanga nk'akarorero hari agace bavuga yuko nk'ubu uye kubera ivyerekeye vy'impamya bushobozi vyahindutse mwene ko ndavuga nta mateko mashasha yagiye araza nk'ibi vyerekeye enseignement supérieur baravuga ko umuntu afise bac ubaramwemereka ashaka kumushingwamanza umuntu afise bac iyo kare yari deba ikomeye cyane gose mu binyamakuru yego na cyane ico bayemereye yuko abandi benshi bari bavuga bati mbega none twibwe ko mengo bimeze uye ko tutamaze ya myaka yose bamara bya bindi byose basabwe ko tutabikoze tuzoca tumera gute kandi igihugu arico catumye twiga uko tumeze yego nk'iyo rero novuga nti iyo ni avance nziza abantu afise bac barabemereye mu Itegeko babishizemo ariko rero iruhande yabo bavuze yuko bazogira information initiale de 6 mois ni ikintu gikomeye cyane gose yuko nawe office bac ntucu yitemberana uje kwerekana yuko ugiye kwija muri uwo mwuga w'abashingwamanza uzogira formation ya 6 mois rero ico kintu gikomeye abantu bomenya izoba yateguwe n'ubushikiranganje bw'ubutungane bifadikanije nico bise comité national des barreaux ikintu gishasha cyane gose rero uye rero bavuze yuko gira winjire twibutse ko hariho barreaux zibiri barreaux afite bavyita ama ordre gusha kuri no saha hariho ama ordre abiri Bujumbura n'Igitega rero iyo bavuze comité national des barreaux bavuze yuko ayo ma ordre uko ari abiri azoba ari muri icerekeye le barreau national ico gituma rero ndiko ndavuga nti rero uriko uraraba kuvyerekeye ukwinjira mu mwuga kare baravuga bati fo kuba umurundi fo kuba ufise amadiploma ameze gutya ibitandukanye urero ivyo nivyo biri bashizemo ko bac bayirekuye ariko ukabanza kugira une certaine formation nkuko basanzwe babiteguye nta kibazo coco bazokora ikibazo ucona hakira hari uriko uraraba kuko bagize ati une formation professionnelle initiale de 6 mois muri ico gende baza yuko uheje kugira ino formation initiale professionnelle muri ico gengira ngo baca bajwo ikibazo neza ati uyu muntu arabishoboye bakamushira ku munzane bakaraba yuko ico kintu abagishoboye hanyuma ikindi kintu gishasha nabonye nuko nticahahora mu Itegeko ariko yari pratique yari yatanguye kuza nagiye kubona ku ngingo yindwi kera baravuga bati kuko burya mu mwuga w'abashingwamanza baravuga yuko umuntu ari kuri petit tableau na grand tableau iyo bavuze petit tableau no muntu abakiri muri stage ya barreau iyo stage nayo yamara imyaka 2 muri kahise rero ubu uriko uraraba baravuga bati mu gihe wagize stage professionnel uteza gukora ikibazo ubu cette fois uteza gukora ikibazo rero ico kibazo rero ugikoze baranabivuga neza muri iyo ngingo baraguha ikibazo ukagikora ikibazo mu gihe kimunaniye urabakadiye ureje cagiye mu Itegeko nta gufyina baragomba abantu babishoboye bafise ubushobozi bukwiye igihugu kirakeneye abahinzi nico bashobora kugiserukira vy'ukuri no mu makungu nico rero uriko uraraba rero muri innovation co bagishizemwo muri iryo tegeko bashizemwo yuko kuri ugire passage du petit au grand tableau arinda kwa ikibazo kikunaniye kagutera ingorane hanyuma ikindi kintu gishasha nabonye muri iryo tegeko ni kimene nahereye ko mvuga yuko barashizemwo cyane gose ivyerekeye abantu bari mu karere abashingwamanza bo mu karere yuko azoba ikintu bita la réciprocité réciprocité vyerekana yuko twebwe mu gihugu cy'u Burundi buguruye baremera yuko abashingwamanza bo muri bino bihugu dusanzwe twegeranye dusanzwe dusangiye n'akarere ko bashobora kuza gukorera hano ariko barerekana yuko batezwa ko ariho réciprocité bisigura ko mu gihe dufitanye imigenderanire myiza birekuwe yuko baza gukorera hano mu gihugu cy'u Burundi hama n'ikindi kintu kinakomeye kuvuga yuko ari umunyarwanda ashobora kuza gukorera hano ari Tanzania ashobora gukorera hano kuko kare mwahora muca muvuga mutereka nikore kuri runaka aza amategeko yo ngaho amfashe rero ikinagira mvuge nk'ico kintu iyo bavuze bati hariho réciprocité bakavuga yuko umushingwamanza mu kindi gihugu aje gukora muri kahise ko vyagenda nuko muri ordre ingene vyagenda haca haza uyo muntu akandikira lo batonier akamuhara ati jewe narinje ndi naka nkora muri iki gihugu bakamuha uburenganzira ariko bamumenye ariko rero cahindutse
nuko azoza nivyo aze gukorera hano ego azo afise ubwo burenganzira ego imbere ko abukoresha azobanza guca imbere y'ico bita le comité national des barreaux cette fois-ci urumve ni gishasha rero ako nakabijya babone yuko afise babone nawe boneka afise ubushobozi bushobora kuza gukora ico gikorwa urumva nk'ico ni gishasha naco nyene tutahorana ivyo ntimwibaza yuko vyo bari ukorohereza abantu bavuga bati burya jewe abashingwamanza bo ngaha sindababona neza ariko ndafise uwiwanje ari muri Congo ndafise uwiwanje ari muri Sudan ndafise uwiwanje ari muri Tanzania canke muri Kenya ashobora kuza kumfasha kunkurikiranira ivyanje ego en fait mu bisanzwe uko bimeze bon naje ari jewe ndiko ndavuga ndafise abo dukorana baba bari hanze canke najewe abari hanze bakorana najewe kugira ngo bashobore gukora muri kino gihugu c'u Burundi urumva kare ingene twahora dukora nico neko ndavuga ariko ubu urumva yuko hariho impinduka bivuga yuko mu gihe aje agashika hano n'umunyarwanda n'umukongomani n'umukenya bajya bose urumva ego jewe ndashobora kumwakira muri kabine iwaje nkuje gukora ariko iruhande yaho mbanza gusaba uruhusha nkanamufasha kuri umusabira muri comité national des barreaux nkuko ari gishasha ariko mu nkundiye no kwegera imbere muri bishasha biriko biraza baranavuga yuko uriko uraraba hari indi ngingo nagiye kubona n'ingingo nk'iya 10 muri bishasha baravuga yuko naho nyene abashingwamanza kare sinzi ko muhora mu biraba imisi yose wasanga amazina yacu amanitse hejuru ya cour d'appel kugira ngo bamenye abashingwamanza basanzwe bariko barakora uyo mwuga ariko ucahindutse bizoca muri BOB bulletin officiel bategetse yuko muri ordre imwe yose imisi yose kuri rentrée judiciaire bazoteza gucibicisha muri BOB rero muri ico gihe rero ndibaza umuntu ataba yararishe yamahera nk'umushingwamanza umuntu ataba yigenza neza nk'umushingwamanza muri ico gihe ntibazosha kumucisha muri BOB ni naco gituma namamvuga nti mu gihe uzobwiye guhereza akazi umuntu bisaba yuko uzobanza gucisha kamaso karaba muri BOB ati mbega basho onda bihaye nivyo n'umushingwamanza bikwiye yemewe n'igihugu nico nyene à un certain moment urumva yuko bage barashamwe ibintu bitandukanye hanyuma usimbije gato ikurindi ngingo nk'iya 13 naho urabona yuko kare ingene twahora dutunganije bavuga yuko le mandat ya conseil de l'ordre yamara imyaka 2 rero muri conseil de l'ordre yamara imyaka 2 bagaca bavuga kare ubiravye ntibatomora neza ingene nk'akarobo bita robatoniye atogwa ariko urabona ko bivuga neza baravuga yuko ahanini l'assemblée générale itora le conseil de l'ordre hama le conseil de l'ordre igacitoramwo hagati yabo uza kuja kuba batoniye hanyuma bagacamara 3 ans yo conseil de l'ordre yose babongeye umwaka hanyuma rero hari ikindi kintu gishasha bazanye nako ndavuga cyane bita le comité national des barreaux comité national des barreaux ni kintu gikomeye kubera yama ordre twahora tuvuga urumva abatandukanye ariko vyashika nk'igihe ugasanga uri nk'umushingwamanza wo muri ordre imwe wakora ikosa ugasanga winyegeje ntufise iyo bazokwitwarira mu gihe batabona neza ngene bizogenda ushobora gusanga hariho amatati ari hagati y'abashingwamanza rero ugasanga ntushobora kubigira rero ubu uye kubera iyo comité national des barreaux nk'akarorero nizoraba la profession singene tunganije niyo izoraba amatati atashobora gutatugwa neza iyo aja ni nkuko naho nyene umushingwamanza nayo yagira ikibazo ashaka kuyitura cyaje cour d'appel canke parquet général rero nkavuga nti le comité national nayo ukuru nabonye itunganje muri iryo teko no ntarari sesangura ryose urabona yuko bavuga kari batatu bazotogwa bava muri conseil de l'ordre imwe abandi bakaba muri conseil de l'ordre ihari hama bagaca baja hamwe hama bagaca batora le bâtonnier agatorwa nanyene akagira un mandat de 2 ans kugira ngo azashobore kuzotwara iyo comité national des barreaux rero nagira mvuge nti rero iyo comité national zo ari kintu gikomeye cyane gose kubera atsikizwa ari citegererezo kugira ngo bashobore gukordona izo ordre zose kwari zibiri ariko rero nagira nsimbize ku yindi ngingo nabonye ihambaye cyane gose bashize muri Itegeko ningingo ahanini yerekeye ico no kwita yuko ubu rero uwo bita umuavoka ataraja kuri grand table ntazoshobora kuja kuburanira imbere ya sentare ntahinyuzwa iki rero ni ikintu gikomeye cyane kuko abantu benshi bahora bagenda bagahereza abashingwamanza batandukanye ibibazo baba bafise canke bifuza ko babafasha bakavuga bati dossier Angelite yaho ija muri sentare ntahinyuzwa rero kuri rero muri sentare ntahinyuzwa ubu uye
nta mushingwamanza numwe akiri kuri petit tableau bazosaba kwemera yuko aja kuranira imbere ya sentare ntayibuzwa. Mbega iyo uvuze petit tableau ubugombye kuvuga ngo ni wa mushingwamanza afise experience nto, ni wa mushingwamanza w'imyaka mike, ni wa mushingwamanza atagira ivyangombwa bikomeye cyane? Oya, petit tableau burya wari wese arayica ko kubera petit tableau ko no ivuga ni iri umushingwamanza ukirahira baravuga yuko ugira stage y'imyaka 2. Rero mugirero ugira stage y'imyaka 2 muri ico gihe twe twita petit tableau kubera biraca gusaba ko ukiriko uriga umwuga. Rero mu gihe uri kuriga umwuga nahoza uri umuntu akarorero uri umukonseiller muri ministere ufite imyaka 50 ugishika uhura n'abandi bagenzawe abakiva mu ishuri ukemera ukiga uyo mwuga kuko n'umwuga utawumenyereye utabuzi ingene umeze gusa. Baravuga yuko ari abantu bamwe bataca kuri petit tableau ni nk'abantu bahoza ari abacamanza bakwije nk'imyaka 6. Baravuga nk'akarorero abantu bari basanzwe ari avocat de l'État bari basanzwe babikora, ni nk'abantu bari basanzwe ari abavoka ba mbere nk'akarorero. Abo n'abantu batandukanye bashobora kugira ko batarinda guca kuri yo petit tableau, ariko abandi ndibaza birinda kubasaba ama grand tableau abamaze kurenza imyaka 2 akarahira grand tableau. Rero nayo ni ca kibazo rero. Ubu rero urumva ubu uzokora ikibazo kandi kikunaniye ube la radiation yerekana yuko uvuye muri yo mwuga mu bisanzwe tuzoshobora kuba umwavoka. Ico naragisome kuri article 27 baravuga neza yuko mu gihe ico kibazo ugikoze bakabona nta ushobozi ufise, bakabona nta byushoboye muri ico gihe ushobora kubandanya. Ego frame. Hanyuma rero iruhande yaho barahaye akaryo abandi bantu batandukanye bakora uyo mwuga bamaze gukura bawukoze nk'imyaka nka 15. Muri iyo myaka 15 ukawukora nk'imyaka 10 udahagaritse, nico bita les avocats honoraires. Ico karinsha hahora ni gishasha. Les avocats honoraires n'abavoka kubera ni iteka bahereza umuntu abamaze igihe kirekire akora umwuga ariko akagera igihe ugasanga hari andi mabanga ashobora kumufatira asanzwe abara igihugu canke mpuzamakungu ashobora kugwisaba ico kintu, ariko rero barabanza bakamuraba bakarako yabikoze uko ariko arabisaba hama bakamuhereza ico kintu cumvikana. Hanyuma ikindi kintu gishasha bashizemo ni iteka bamuhaye, ni iteka bamuhaye kubera iyo bakwise umuntu honoraire vyerekana yuko mu mirimo ya misi yose ntuza kugakora ku kazi, naho utaza kugakora ikintu maze kubona nuko ni iteka rikomeye kuko uraza mu misi mikuru iba yateguwe, uraza mu kintu cyacu cyose cyateguwe na Robaro, ariko gusa ico udakora nuko exerce c'est ngushobora kuja kuburana cyangwa gukora ibitandukanye, ariko nawe nyene basanzwe afisa kandi kazi ari karakora nuko baba bavuze bati turaho konesa ico amariye igihugu. Nico rero hanini baba bariko baragira hanini, nico gituma turavuga duti nico cerekereza avocat honoraire. Hanyuma ikindi gishasha nabonye bashizemwo ahanini nakonye ku ngingo ya 37 nicerekeye ico twara twita la défense des intérêts de l'État. Les intérêts de l'État, les intérêts des collectivités z'ama commune n'ibitandukanye, naho leta usanga ifisemwo imitahe kare ari makete atandukanye uhoza ari umushikiranganje w'ubutungane ubasikari ombudsman yari yarantse cyane gose avuga yuko ivyerekereza intérêts de l'État aboziburana ari abitwereza avocat de l'État. Ubu rero bagishize neza mu itegeko kugira ngo ntikizosubire kuzakiratera ingorane. Twebwe turaba shingwamanza twaduti ni privé kubera tuburana inyungu z'abene gihugu, tuburana inyungu z'abantu batandukanye, amasosiyete yabigenga asanzwe, ariko uriko uraraba ubavyanze neza mu ngingo ya 37 yuko les intérêts de l'État soient défendus par les avocats de l'État. Aho nta kintu kimwe cyosubira gusubira kuvuga yuko leta ariyo izokwironderera abantu yabo canke n'abantu leta isanzwe ifise izodezinya hama akaba aribo bagenda kuburana. Ega burya abantu bagomba kubimenya burya leta ifise abashingwamanza bari muri service bitaro service du contentieux. Gusa kenshi kubera ngira ngo abantu batamenyereye yuko leta nayiburana
kenshi abantu babazi ko inyungu za leta kenshi zitamenyekana twari dukwiye kuganira ahubwo ikindi gihe tuzoganira umuntu aritwarira leta nico ndaceme kiroroshe cyane gose kiroroshe ndashaka kuba ndabacishiriza ko bene wacu ariko baratwumviriza leta urayitwarira kandi neza cyane ariko rero gura witwarire leta bisaba yuko hari ubuhinga bukomeye bukogwa kuko arico bita urabanza ukandika amakete ubwico bita amakuru hiérarchique bikabifise ibiringo bito cyane gose ati mu gihe amezi abiri agusize mu gihe amezi atatu agusize bigenda gute n'ingene witura sentare yerekeye ivyerekeye izimanza ya leta ariyo bita ko administrative tuzobigarukako yego neza nagikorokeye ko ariko naco nyene tuzobigarukako abakunzi bacu bumve bati burya ego amategeko y'u Burundi ari mu mpande zose nico cose ego hanyuma rero nk'iko ndavuga ico tweko turaganira cerekeye umwuga w'abashingwamanza wabahaye itegeko rishasha ikindi gishasha ngira ngo abantu batari bazi ko kare nticahahora kiri mu ngingo ya 38 muri kino gihe baravuga yuko kare umuntu yafata akagira ico bita usurpation de fonction bisigura yuko umuntu ashaka kwaduka kambara toje atari umushingwamanza ivyo biramaze gushika kuko negeze kubibona jewe birashika ibo rero bagishizemo n'igishasha baravuga bati mu gihe uzoja gukora uno mwuga utabirekuriwe baravuga igihano uzohanishwa uzohanishwa igihano c'umunyororo w'umwaka n'amande ari hagati y'ibihumbi 500 n'200 ubu rero niyo wagenda kuko hari ibintu bisigaye bigoye urahura n'umuntu muri ko muraganira akakwatinarira umushingwamanza kubera ngira yagiye mu manza yagiye muri zimwe zo kumutumba hari aye canke ibindi bintu yabonye banaka babikora ati nimitwe na jeno bikora voilà nico gituma nganda barentaganda bagabishe ubu rero umuntu azosura kugenda imbere y'amasentare imbere y'abantu batandukanye akavuga ngo jewe ndi umushingwamanza no mwuga ndawukora kandi adasanzwe gukora bakanabimenya wazobihanirwa ni gihano ndakisuramwo neza ni gihano c'umwaka wose hamwe n'amande ageretse ko hejuru mbega wamwangajije wewe ntazo ega nawe nyene ashaka gusanga aguye muri bya byaha bita ama escroquerie bya bita yuko ari bimitwe yagiye gukora kuko ni ibyaha biba bigoye cyane gose ashaka gukora ibintu na ugasanga uri kugenda ahantu hadashoboka wumva ni ca kintu ushimangiye cyo kuvuga uti muri itegeko rishasha imbere yuko wangaje umuavoka ngimo kakazi umuavoka no kubanza kuraba yuko ari muri BOB nico nyene directement karaba neza yuko vyukuri yemewe n'igihugu nico kuko urumva ubu yari ingingo zivyemeza yuko azoshaka kuja muri BOB bakamubona imbere yuko ivyo byose bibaho hanyuma ari ikindi kintu gikomeye cyane gose cinjiyemwo muri rino tegeko ahanini mu ngingo ya 42 kuko nukuri bagiye barashiramwo ingingo nshasha ni kintu cerekeye gusaka ikindi kintu gikomeye cyane gose kuko burya iri umushingwamanza hari gihe ubu ufite des pièces hajiri kuyiri kuraburana ni impande ziba ziko ziraburana hari gihe umwe akoresha igikenye agakoresha nk'inyamiramabi igashaka kwinjira mu biro by'umushingwamanza kugira ngo baze kurondera iyo pièce baze gusaka barondera document canke ibitandukanye ubu rero bababujije biro by'umushingwamanza kirazira nta perquisition ishoboka perquisition ishoboka mu gihe hariho un mandat yarekuwe n'ubutungane ikabanza kayirekura hanyuma hakaba la présence du bâtonnier ou son représente ubu ntuzopfa kwinjira kuko barazi neza ko abari amapièce aba ari trop délicate mu gihe uwo yashira à la portée y'abantu ashobora gukora ibara abari mu buzima bwa misi yose canke mu kibano arico gituma bavuze bati la perquisition ya cabinet mu avocat ubirabujijwe izobaho gusa mu gihe hariho un mandat dûment signé n'ubutungane niyo mandat nayo iherekezwe na bâtonnier canke son représente physiquement babikora araba ku ico baje kuraba bakibone bakironke banagigishe no muri PV urumva cette fois-ci bagihinduye hanyuma ikindi kintu nabonye bongeye ko cyane gose ni cerekeye article 45 ni byerekeye ama assurance kuko ubu nabonye yuko basabye yuko ico bita le comité national des barreaux bategerezwa kwirasura neza bakabona yuko ama assurance yafashwe kuko nico bita la responsabilité civile des avocats il faut yuko ibiro by'abashingwamanza biriko birakora biteze gufata assurance kubera nabo nyene uravye ivyo bakorako
canke ivyo bakora navyo urashobora gutera ingorane n'amasanganya bashobora gusanga utunguruje urubanza mu gihe kirekwe n'amategeko ugasanga vyononye ibintu vyinshi ivyo bazorinda kubiraba yuko la responsabilité civile ihari hariho n'ama assurance yandi nabonye bashizemwo maladie n'izitandukanye nazo nabonye yuko le comité national izobiraba uwo mututegezo kuri assurance government hama ikindi kintu gishasha nabonye kuko si gitabo gitoya ariko nsa nuriko ararangiza gatoyi nuko nabonye yuko ubu uye baremera igitabo cyo kirarangira ni mu ngingo ya 86 baremeza neza yuko ama ordre yandi ashobora kuvuka devant les cours d'appel rero ico bitare cours d'appel kuri no saha ama cours d'appel hanini yari mu burere butandukanye ariko kubera nibaza yuko hari itegeko rishasha rizogenga intara rero sindamenya neza na neza ingene bizogenda kubera tugiye kumva cha tubona yuko hamwe ari centre ahandi twari aha urumva bari bakeneye abazaja harumonge makamba rutana peut-être baronke nabandi bavaza muyinga hari muri biziriya ntara ubu rero baravuga yuko ama ordre azoshobora kuvuka yandi devant les cours d'appel rero ico n'igicapo kizorinda kubaho ariko ico gicapo bakavuga yuko gitezwa kwemerwa n'umushikiranganje w'ubutungane naho nyene nibaza ko azoca yisuka rero nkavuga nti rero mu majambo yatomoye rero ivyo nivyo ngira ngo bikeyi nashoboye gusoma byance mu maso kuko nagira mbari ariko batwumviza ati niteko rishasha na jarije ariko ndabavugisha sindarikoresha cyane no kwezi kumwe nyakwa mukuru w'igihugu ariteka igikuma ariko turanamutenkenguruke cyane kubera uriko uraraba baragerageje kuyumvira aho isiteye bagenda barabishiramwo hanyuma bararaba umwuga wifashe gute bagenda barabishiramwo bararaba bati ni igico bakingira barabishiramwo canke ni igico kingira bene gihugu navyo ne byabagiye barabishiramwo rero je maja mu make nkavuga nti ibyo nashoboye gutora ahanini ni ivyo ariko niyo haba ari kibazo kimwe canke ikindi turitegeko vyishura rero kubera umwanya uturega umwanya wagenewe ikiganiro ndabona uhageze yamarunye merere mu kiganiro ikiye kibi gice ca mbere tuzokore igice ca kabiri aho tuganira tuti naho itegeko rishasha ryaje nta gasorobo karimwo ego naho hoba hari ama avantage canke inyungu ku munyagihugu eka n'abasanzwe bakora uwo mwuga mbega nta utwo no kwita utunenge twoba turimwo dushobora gukosorwa canke bashobora gutanga itegeko merekeza rituma utwo tunenge natwo turonka inyishu unyemereye tubiganire mu kiganiro ca kabiri ego mudukundi ego tuzobivuga no kuri kandi muzomukoze cyane kuri twebwe bakunzi rero mwariko muradukurikirana murumvise ibyo tuganiriye murumvise byinshi bigize rino tegeko rishasha rigenga umwuga w'abashingwamanza mumenye mwibuke neza yuko twari tugize imisi tubabwira mbega umushingwamanza niki mbega niki kimugenga ubu rero muramenye n'itegeko rishasha ribagenga mwumvise impanuro na cyane kuja kuraba muri BOB abo bashingwamanza bashasha na cyane bakiri bato mu mwuga ko bemewe n'igihugu murazi neza yuko n'umukuru w'igihugu wacu uno munsi yabifashe mu minwe aho agaragaza gushiraho ubutungane mu gihugu ubutungane ni jewe ubutungane ni wewe ubutungane ni umushinge w'iterambere ry'igihugu munyemerere turangiriza kino kiganiro hano mwakoze mwese mwaduteze yombi duhure mu gice ca kabiri aho tuzoganira byinshi cyane kuri iri tegeko turaba mbega hoba hariho utunenge mbega hoba hariho bimwe byo gukosora canke byo kongera kugira iryo tegeko ribandanye rimera neza mu vyiza by'igihugu mu banyagihugu basanzwe barikora bandaye mukurikirana Kazoza FM ijwi ryo kugwiza umwimbu ndashimiye cyane uwamfashije mu buhinga bw'ivyuma mwari kumwe na Daniel Alex Mugisha Kazoza FM be your own boss.